Uhawe ikaze mu kiganiro inyigisho za Bibiliya. Muri iki kiganiro tugenda turaba ibice by'ivyanditswe muri Bibiliya yera ijambo ry'Imana, tukarimbura insiguro yavyo. Ni ikiganiro gitanga inyigisho z'ivyanditswe vyera mu kiringo c'imyaka 5. Inyuma y'icigwa turaguha inomero woturonderako igihe wogira ico ugomba guterera canke kubaza. Kaze twumvirize kandi twigishwe. Nshuti nawe mugenzi uri kurumviriza inyigisho za Bibiliya, ndakuramukije amahoro y'Umwami wacu Yesu Kristo abane nawe. Uri kumwe na Pastor Samuel Nsabimbona sanzwe ndakigushikiriza. Mu cigwa giheruka twabonye ingene Yesu yatumye intumwa ziwe 12 mu mahanga, n'ingene zikwiye kuvuga ubutumwa bw'ubwami no kwihanganira amarushwa azobashikira. Uyu munsi tubandanya kuraba igikorwa ca Yesu Kristo, turaraba kandi abigishwa ba Yohana igihe bariko barabaza Yesu ari we, tukaba dufatira ku majambo yanditswe mu butumwa bwiza uko bwanditswe na Matayo igihimba ca 11 duhereye ku murongo wa mbere kugeza ku wa 30. Umwami wacu Yesu Kristo yakoze ibitangaza kandi yarungitse intumwa ziwe gukora ibikorwa mu izina ryiwe. Umwami Yesu yabatumye mu bisagara by'Ibwisirayeli gusa. Mbega none izo ntumwa zoba zakiriwe gute? Mbega bakiriye Mesiya gute? Bahakanye ubutumwa bwiwe. Ku murongo wa 28 kugeza ku wa 30 tubona ubutumwa bushasha yabwiye abantu. Reka rero turabe mu gihimba ca 11 ku murongo wa mbere haravuga ngo Yesu arangije gutuma abigishwa biwe 12 avayo aja kwigisha abantu no kuvuga ivy'Imana mu bisagara vyabo. Igihe abigishwa bari bagiye iyo yabatumye, Yesu nawe yaciye aja kwigisha abantu ivy'ijambo ry'Imana. Ubu naho turabe aho Yohana Umubatizi yatumye kuri Yesu. Umurongo wa 2 wo muri ico gihimba ca 11 mu butumwa bwiza uko bwanditswe na Matayo havuga ngo, ariko Yohana ari mw'ibohero yumva ivyo Kristo akora, atuma abigishwa biwe kumubaza. Dusubiye inyuma mu butumwa bwiza uko bwanditswe na Matayo mu gihimba ca 4 umurongo wa 12 handitswe ko Yohana Umubatizi yari yashizwe mw'ibohero. Hanyuma Yesu yaciye aja i Galilaya atangura kwigisha no gukora ibitangaza. Intumwa za Yohana zarabona ivyo Yesu akora, hanyuma baca babibwira Yohana. Yohana yibwira ko ashobora kurekurwa umunsi wari we wose, kuko yizigira ko Yesu yaje gushinga ubwami bwiwe. Yesu amaze kumva ikibazo ca Yohana, niho yaca atuma abigishwa biwe ati, nimugende mubarire Yohana ivyo mwumva n'ivyo mubona. Impumyi zirahumuka, abacumbagira bagenda neza, abanyamibembe barakizwa, ibipfamatwi birumva, abapfuye barazugwa, aboro barabwirwa ubutumwa bwiza, kandi hahiriwe uw'ivyanje bitazotsitaza. Ivyo tubisanga kuva ku murongo wa 4 kugeza ku murongo wa 6 muri ico gihimba ca 11. Ivyo Yesu yishuye umuntu abitahura asomye ivyo abavugishwa n'Imana bamuvuze ko mu isezerano rya kera, na cane cane kuvyerekeye ukuza kwiwe nka Mesiya. Akarorero, uwavugishwa n'Imana Yesaya mu gihimba ciwe ca 35 umurongo wa 4 kugeza ku wa 6 yavuze ati, mubwire abahagaritse imitima mutirema ntaco mutinya, raba Imana yanyu izozanana n'uguhora, niyo ngero y'Imana izozibakize. Ico gihe uwucumbagira azosimba nk'impongo, ururimi rw'ikiragi ruririmbe, kuko amazi azodudubiriza ahagadutse, imigezi itembere mu bugaragwa. Yohana Umubatizi yarazi imirongo yo mu isezerano rya kera yuko Mesiya azoza afise ububasha bwo gukiza indwara z'ubwoko bwose,
kandi amazi ko azotembera ahagadutse no mu bugaragwa Yesu Kristo niyaza. Nico catumye Yohana atuma kubaza uwo ari we, hanyuma Yesu nawe amwishura ayo majambo yo muri Yesaya. Ubu naho turabe Yesu ashingira intahe Yohana Umubatizi. Mu mirongo ikurikira, Yesu yashingiye intahe Yohana kuri abo bose bagomba kumuvuga ko ibitari byo. Umurongo w'indwi muri ico gihimba ca 11 avuga ati, abo bagiye, Yesu atangura kubwira ishengero rya Yohana ati, mwagiye mu bugaragwa kuraba iki? Mbega nirenga rihungabanywa n'umuyaga? Umuyaga wahungabanya amarenga, kuko wari ufise ubutumwa bukomeye uvuga. Musiguzi inshuti yanje, aho uri hose, mbega ubutumwa uvuga burahindura imitima y'abantu, burabubaka. Yohana yategerezwa kutubera akarorero keza, kuko yasigurira abantu bakanyugwa kandi bakizera Imana. Yesu rero abandanya gushingira intahe Yohana Umubatizi ati, ariko mwagiye kuraba iki? Mbega n'umuntu yambaye impuzu z'igiciro? Erega bambaye impuzu z'igiciro baba mu ngo z'abami. Niko tubisoma ku murongo w'8. Yohana Umubatizi yari umuntu ataboneka neza ku mubiri, ntiyasokoza, eka yari afise imyambaro yisangije, mbere n'ibyo yafungura ntibyari bisanzwe. Yesu ashishikara kuvuga ati, ariko mwajanywe n'iki? Mbega kwari ukuraba umuntu avugishwa n'Imana? Egome niko, kandi ndababwire aruta uvugishwa n'Imana cyane. Uwo niwe ivyanditswe bivuga ko ngo, umve ngira ntume intumwa yanje imbere yawe, ikuroranirize inzira yawe. Ivyo tubisanga ku murongo w'9 n'uw'10. Yohana Umubatizi yari umuntu, kandi yari umuntu nka twebwe, ariko kandi yari umuvugishwa n'Imana. Umwami Yesu rero yemera ko Yohana yaje gushitsa ivyo Maraki yavugishijwe. Umve ngira ntume intumwa yanje, indoraniriza inzira imbere yanje. Kandi umwami murondera azoshika giturumbuka mu rusengero rwiwe, ari we ntumwa y'isezerano. Munezerwe, eharaje nikuhoraho nyene ingabo avuze. Yohana Umubatizi yari ntumwa kandi yari nteguza. Yohana yari yatowe kumenyekanisha Mesiya mu Bisirayeli. Raba uko Yohana mu butumwa bwiza igihimba ca mbere umurongo wa 21 kugeza 23 avuga ati, Yesu abandanya gushingira intahe Yohana Umubatizi ati, ndababwira ukuri, mu bavyawe n'abagore ndihigeze kuboneka umuntu aruta Yohana Umubatizi, ariko umutoya mu bwami bwo mwijuru aramuruta. Niko tubisoma ku murongo wa 11. Keshi na keshi dukunda guharira kuri iki kibazo c'umukuru uwo ari we, hagati ya Aburahamu, Mose canke Dawidi. Ariko Yesu avuga ko Yohana abo bose abaruta, ariko umutoya mu bwami bwo mwijuru araruta Yohana. Imana ishimwe. Igihe Yesu yaza, yatanguye guhamagara abantu basumba Yohana Umubatizi. Mbega baruta Yohana Umubatizi gute? Kuko bari muri Kristo kandi bambitswe ukugororoka kwiwe. Abo nibo bari mu bwami bw'Imana. Mu murongo wa 11 n'uwa 12, mu gihimba ca 11 muri ubu butumwa bwiza uko bwanditswe na Matayo, umurongo wa 12 havuga ngo, uhereye mu gihe ca Yohana Umubatizi ugashitsa n'ubu barabandanira ubwami bwo mwijuru, ababandana babunyakurisha ubuhizi. Uwo murongo usa n'uwugoye gutahura. Hari uburyo bubiri bwo gusobanura uwo murongo. Ubwa mbere, hari ababandana bagomba gusenyura ubwami, ni ukuvuga abansi bagomba konona ubwami bw'Imana. Ubugira kabiri naho, insobanuro y'uwo murongo n'abantu bagundana
bakiriye agakiza bagomba kwinjira mu bwami bw'Imana. Nk'uko twabibonye mu gihimba c'umunani c'ubu butumwa bwiza uko bwanditswe na Matayo, haje umunyabwenge w'ivyanditswe abwira Yesu ati, "Mwigisha, ndagukurikira aho uja hose." Ni mu gihimba c'umunani umurongo wa 19. Uwo rero ari mu mugwi w'abagundanira ubwami bwo mw'ijuru, babunyakurisha ubuhizi. Yesu abandanya kuvuga ati, "Kuko abavugishwa n'Imana bose bavugishijwe bo n'ivyagezwe gushitsa igihe ca Yohana, kandi nimwaba mugomba kuvyemera, uwo niwe Eliya yavuzwe ko azoza, uwuri n'amatwi yumva niyumve." Yohana umubatizi yashikije ubuhanuzi bwo muri Maraki igihimba ca 3 umurongo wa 11. Dusomye ku murongo wa 16 n'uwa 17 havuga ngo, "Ariko abururunganwe ndabagereranya n'iki? Bameze nk'abana bicaye mu tuguriro bahamagara bagenzi babo bati, twavugije imyironge ntimwatamba, twacuze intimba ntimwaboroga." Hano Yesu yatanze igicapu c'abana bakinira mu mabarabara, hamwe bakina ivyo batazi. Umugwi umwe w'abo bana uravuga ngo dukine ivyerekeye guhamba umuntu, abandi bati dukine ivy'ubukwe. Muri izo nkino usanga barenze akarimbi, mbere bagatinda bakononekara. Urunganwe rero Yesu yavuga rumeze nk'uru, kandi urunganwe rero Yesu yavuga rumeze nk'uru, kandi n'urunganwe rwacu rumeze gutyo nyene. Umurongo wa 18 Yesu avuga ati, "Kuko Yohana yaje atarya atanywa, bavuga ngo arimwo dayimoni." Yohana umubatizi yari umuntu w'inkazi, yakarira abantu gushika naho abantu batamunezerererwa. Yesu abandanya kuvuga ati, "Umwana w'umuntu we yaje arya anywa, baravuga ngo uwu ni umukunzi w'inda kandi ni umunoho w'umuvinyu, umugenzi w'abatoza kori n'abanyabyaha, kandi ubwenge burangwa ko bugororotse n'ibikorwa vyabwo." Niko dusoma ku murongo wa 19. Yesu yari umuntu ashishikara, yari umuntu ashikirana, akundana, yasangira n'abanyabyaha, ariko bamwise umukunzi w'inda. Yohana nawe yaje atarya atanywa, baca bamwagiriza ngo arimwo dayimoni. Abantu ntibanezererewe Yohana nk'uko batanezererewe Yesu. Abantu ntibashima inyigisho za Yohana kuko zakoma ku vyo bakora. N'abanka Yesu nawe ntibashima inyigisho ziwe kuko yababuza ivyo bagomba. Eka no muri iyi minsi nuko nyene biri. Abantu benshi baragwanya abasiguzi bavuga ivyaha vyabo. Ubu naho turabe Yesu aburira Korazini na Betsaida. Muri iki gitabu c'ubutumwa bwiza uko bwanditswe na Matayo, tubona ko Yesu ari umwami. Yerekanye ko afise ububasha bwo gukora ibitangaza. Yasiguye ko ubwami bwo mw'ijuru buri hafi. Yerekanye ko ubwami buri hafi kubera yaje. Ariko rero abantu ntibamwemeye nk'umwami,
baramuhakanye. Kubera ko bamuhakanye, nawe yahisemwo kubahakana. Yesu Kristo ni umwami, kandi umwami yama afise ijambo rya nyuma. Ku murongo wa 20 n'uwa 21 haravuga ngo, buno atangura guhambarira ibisagara yakoreyemwo ibikomeye vyinshi, kuko batihanye. Ati uzobona ibara Korazini, uzobona ibara Betsayida, kuko ibitangaza vyakorewe muri mwebwe, iyo biba vyakorewe muri Tiro n'i Sidoni, baba barihanye kera, bakambara amagunira, bakisiga iminyota. Korazini na Betsayida ni ibisagara vyo mu buraruko hafi y'i Kaperinaumu, aho umwami Yesu yaba. Yahakoreye ibitangaza vyinshi. Abantu bo muri ivyo bisagara baramwanse. Ubu nawe rero agiye kubacirako amateka. Nk'uko tubona ku murongo wa 22, Yesu abandanya avuga ati, ariko ndababwire, muri Tiro n'i Sidoni hazogira agahengekezo ku munsi w'imanza kurusha mwebwe. Ariko rero Yesu yamaze igihe kinini akorera ibitangaza i Korazini n'i Betsayida. Kubera ko batamwizeye, bazohanwa gusumba abandi, kubera ko baronse uburyo bwiza bwo kumva ijambo ry'Imana, hanyuma bakiziba amatwi. N'ubu munsi hari benshi bafise uburyo bwo kumva ubutumwa bwiza, ariko bakiziba amatwi, bakanka kubwumva, bakirabira irya. Hari abantu kugeza n'ubu munsi bama bumva ijambo ry'Imana iminsi yose ku munsi w'Imana, ariko ntaco bahindura mu bugingo bwabo. Hari n'abazinduka iminsi yose mu ngoro y'Imana, canke bakarondera uwundi mwanya, ariko ugasanga ibyo bumva ntibibahindura. Abo nabo bazocigwa ku rubanza. None bobo Imana wibaza yuko izobagirira gute? Izobacira urubanza rukomeye. Ubu naho rero reka turabe ico Yesu yabwiye igisagara cy'i Kaperinaumu, nk'uko tubisoma ku murongo wa 23 haravuga ngo, nawe Kaperinaumu, mbega uzoshigwa hejuru ushike kw'ijuru? Oya, uzocokezwa ikuzimu. Kuko ibikomeye vyakorewe muri wewe, iyo biba vyakorewe i Sodomu, haba hakiriho gushitsa n'ubu. Ab'i Kaperinaumu bari bafise amahirwe, kuko umwami Yesu yabaho nyene, ariko baramuhakanye. Yesu avuga ati, iyo igisagara cy'i Sodomu kibona ibitangaza Yesu yakoreye i Kaperinaumu, n'ubu munsi kiba kikiriho, Imana ntiba yaragisambuye. Yesu arangiza avuga ati, ariko ndababwire yuko igihugu cy'i Sodomu kizogira agahengekezo ku munsi w'imanza kurusha wewe. Niko bivuga ku murongo wa 24. Muri aya majambo Yesu agomba kuvuga ko abumvise ubutumwa ntibabukurikize bazoronka igihano gisumba abatigeze bumva ijambo ry'Imana ngo bakire Yesu Kristo nk'umukiza wabo. Iyumvire nawe, Bibiliya itubwira ko Sodomu na Gomora vyari bisagara vy'ivyaha vyinshi, ariko ngo bizogira agahengekezo ku munsi wo guca imanza gusumba ibisagara Yesu yavuzemwo ubutumwa bwiza, hanyuma abantu bakabuhakana. Ubu naho turabe Yesu ahamagara abananiwe n'abaremerewe, nk'uko tubisanga ku murongo wa 25 n'uwa 26 muri iki gihimba ca 11 haravuga ngo, muri ico gihe Yesu aravuga ati, ndaguhimbaza Data mwami w'ijuru n'isi, kuko ivyo wabihishije abanyabwenge n'abahanga, ukabihishurira inzoya. Egome Data, kuko washimye ko biba bityo imbere yawe. Iryungane ngo mwami w'ijuru turisanga mu gitabo c'Itanguriro mu gihimba ca 14 umurongo wa 19, aho Imana yitwa iryo zina. N'umwami w'ijuru n'isi. Abanyabwenge benshi ntibazi uko kuri
ariko inzoya zo zirabitahura. Umwe niwe yavuze ati, iyo uriko urasigurira abantu, iyo uriko urasigurira abato n'abakuze, hari aho wibaza ko abana badatahura ibyo uvuga, ariko hari igihe abana aribo batahura gusumba abakuze. Ku murongo wa 27 haravuga ngo, byose nabihawe na data, kandi ntawuzi umwana atari data, na data ntawumuzi atari umwana, n'uw'umwana agomba kumuhishurira. Mu yandi majambo, Yesu agomba kuvuga ati, ntawushika kuri data ntamujanye. Niko yanabivuze mu butumwa bwiza uko bwanditswe na Yohana, igihimba ca 14 umurongo wa 6. Yesu yarangije iki gihimba c'ubutumwa bwiza uko bwanditswe na Matayo ca 11, ahamagara abarushe n'abaremerewe. Yesu amaze kwigisha abantu ngo bihane, kuko ubwami bwo mw'ijuru buri hafi, yerekanye ibimuranga ko ari Mesiya. Hanyuma abantu baramuhakana. Ibisagara yakoreyemwo ibitangaza navyo byaramuhakanye. Avuga rero ati ku murongo wa 28 ngo, nimuze kuri jewe mwese abananiwe n'abaremerewe ndabaruhura, mwiremeke ingogo yanje, munyigireko, kuko ndumugwaneza niyoroheje mu mutima, namwe muzoronka uburuhukiro bw'imitima yanyu, kuko ingogo yanje itababaza n'umutwaro wanje uhwahutse. Amajambo Yesu avuga ngaha atandukanye nayo yamye avuga mu bindi bihimba. Ni nka kurya umuntu ava ahantu hakanye aza hasusurutse, nka kurya uca mu mukuba w'amazi ugashika hatekereje, nka kurya uva mu muzimagiza ukaja hari umuco. Yesu rero yatanze ubutumwa bushasha. Ubwa mbere yabwira ubutumwa ab'Isirayeli mu kivunga, yababwirira icarimwe, ariko ubu ahamagara umwe wese kugira ngo baronke uburuhukiro bw'agakiza. Haleluya! Igihe Yesu avuga ngo abaremerewe, agomba kuvuga abananiwe n'ivyaha. Aya majambo kandi yarakoreshejwe na Yesaya hamwe n'umwanditsi wa Zaburi. Mu gitabo c'abavugishwa n'Imana Yesaya, igihimba ca 1 umurongo wa 4 haravuga ngo, ewe wahanga rikora icaha, ubwoko buremerewe no kugabitanya, uruvyaro rw'inkozi z'ibibi, abana b'ivyanke, barantaye jewe Uhoraho, barakengereye uwera wa Isirayeli, bamugiye kure, basubiye inyuma. Muri Zaburi ya 38 umurongo wa 4 naho havuga ngo, kuko ivyo nagabitanije bindengeye, bimeze nk'umutwaro uremereye umvuna. Nshuti yanje mugenzi, icaha kiraremereye. Niwagerageza gutwara umuzigo w'icaha, uzokuvuna. Ahantu honyene ho gushira uwo mutwaro ni ku musaraba wa Yesu Kristo. Yesu niwe yikoreye umutwaro wawe, kandi araguhamagara ngo umuzanire uwo mutwaro w'icaha. Ashobora kuguharira, kuko ku musaraba niho yikorera umutwaro w'ivyaha vyawe n'ivyanje. Avuga ati, nimuze kuri jewe abarushe n'abaremerewe ndabaruhura. Agakiza k'umunyabyaha kabonerwa muri Yesu Kristo. Ngo nimwiremeke ingogo yanje, munyigireko, kuko ndumugwaneza niyoroheje mu mutima. Ibi rero vyerekana ukwezwa gushitse ku mukristo. Uburuhukiro Yesu atanga ni uburuhukiro bw'injungu. Hari ubundi buruhukiro umukristo aronka buva ku kwishikana no kwiyeza muri Kristo. Igihe uri muri Yesu Kristo, nta na kimwe gituma wiganyira, haba mu kazi, mu muryango, mu babanyi, eka mu buzima bwawe bwose uratekana, kuko uri muri Kristo, kuko Kristo ari umukiza wawe. Ego nshuti yanje, birashoboka kuruhukira muri Yesu. Birashoboka yuko naho wowe uri muri izo ntambara zikomeye, ibibazo bikuzungurutse
bikaba biboneka yuko umenga nta nyishu bifise, nagomba ndaguhumurize, Yesu Kristo ni nyishu y'ibibazo byawe byose. Ukwiye kwitaba umuhamagaro wa Yesu Kristo wo kuza kuri we ngo agukureko uwo mutwaro wawe. Menya kandi ko icaha ari cyo mutwaro urusha iyindi yose kuremera, ariko n'uwo nawo Yesu yazanywe mu isi no kuwukuraho, kuko avuga ati nazanywe mu isi no gukiza abanyabyaha. Igihe rero nshuti yanje woba wemeye yuko nawe uri umunyabyaha kandi ko ibyaha byawe bikuremereye, n'uyu mwanya nyene ukwiye guca bugufi ukavyaturira Yesu, ukemera kubiheba, hanyuma nanje ngafatanya nawe gusenga, kuko imbabazi z'Imana ziracariho kandi uyu munsi arashobora kugukura muri ibyo byaha bikuremereye no mu yindi mitwaro yawe yose. Dusenge. Mana Data wa twese uri mu ijuru, se umwami wacu Yesu Kristo umukiza wacu, turagushimira yuko Yesu yazanywe mu isi no kugira ngo akize abanyabyaha. Ahamagaye abarushe n'abaremerewe ngo baze kuri we abaruhure. Ndakweretse umuntu yari karakurikirana iki cigwa, akaba yumvise ko ari muri abo bari barushe, muri abo baremerewe, afashe ingingo yo kuza kuri Kristo. Mwami numwakire, umukure mu gitabo cyabo gutsindwa n'urubanza, umushire mu gitabo cy'abana bawe, hanyuma azaragwe ubugingo budashira, kandi n'ibindi bibazo vyiwe Mwami ubimukureko kugira ngo abeho yidegembya. Ndabisabye mu izina rya Yesu Kristo umwami wacu, amen. Cigwa cacu cyo kuri uno munsi tukigarukirije ngaha, naho ubutaha mwami wacu Yesu Kristo aguhezagire. Wakoze kumviriza icigwa c'ijambo ry'Imana c'uyu munsi. Ushobora kumviriza n'ibindi biganiro by'inyigisho za Bibiliya canke ukabikwega kuri uru rubuga rwa interinete rukurikira: http utuburungu tubiri uturongo tubiri duhengetse ttb akaburungu twr.org. Ushobora kumviriza ikiganiro cyo muri indwi canke ugafyonda ahanditswe ngo rondera ukurikije itariki kugira ngo wumvirize ikiganiro camaze kurengana. Ushobora no gufyonda ahanditswe ngo rondera ukurikije ibyanditswe kugira ngo wumve ibiri muri ico gice cy'ibyanditswe byera ugomba. Ufise ico wunganira canke ubaza, twandikire. Email ni twr@gmail.com. Ushobora kandi kudusanga kuri Facebook yitwa TWR Burundi. Ushobora no kutwakura kuri telefone yo mu biro, inomero ni 22 24 26 57 mu masaha y'akazi, canke kuri telefone ngendanwa, inomero ni 69 67 12 77 79 74 19 93. Udusanga kandi kuri Whatsapp, nimero ni 79 38 71 99. Yesu aguhezagire.